haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. mwakoze guhitamwo gutega abiri amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radiyo haguruka kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 ruheshi 2026. reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Don ndujumba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Oben Felix Rankunda. Inginga makuru ahagaze ko nizi zikurikira. Emmanuel Sinzohagera yigeze kurongora inama nkengu z'amateka y'u Burundi arashikiriza ibintu bituma ubutegetsi busenyuka. Bamwe n'abandi bakaba bahamagarira abarundi guhaguruka basubirize ubutegetsi bwa CNDD-FDD burangwa n'inyifato mbi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yemeza ko yashizeho leta mvyeyi ikorera bose. Abanyagihugu nabo bamenyesha ko bugarijwe n'ubukene, ubuzima buzimvye n'ibindi. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. bidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute? Uwo n'umukuru w'igihugu dufise yariko aradushinyaguriza atubwira ibintu nk'ivyo aturatira amatungo afise ko stoke yiwe iguma yuzuye. None umukuru w'igihugu yobura stoke, yobura amafaranga, hari igihugu coco coba camaze gutemba. N'uwo ari we wese bagira umukuru w'igihugu ntiyokwigera abura stoke. Rero ntiyarakwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi. Ndakunda Imana kweli. Ni Imana ihindura ibihe, ifashe neza iraguhindurira ashaka. Umve, ifashe neza iraguhindurira kweli. Umve, nawe yarasutungije mu gasho isori hariya. Iraguhurukura, ikakumanyura. Hamwe n'ikirato kitagenda cyarapfiranye. Ewe mwana we, umudukure ukamusubiza hasi ukamumanura akumva agasigaye yirata birenze. Ndasubiye kubaramutsa. Ubwibone gukoresha nabo bubasha umuntu afise biri mu bituma ubutegetsi busenyuka. Bishikirizwa na Emmanuel Sinzohagera yigeze kurongora inama nkengu z'amateka mu kiringo cyo kuva mu 2020 gushika mu 2025. Ni mu nyigisho y'ijambo ry'Imana yarayatangiye imuyinga ku ndongozi. Hari mu gikorane c'amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 6 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo ari mu nyigisho yatanzwe n'uwahoze arongoye inama nkengu z'amateka y'igihugu c'u Burundi. Bavuga ko ugukoresha nabo bubasha abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bafise hamwe n'ubwibone biranga abo bategetsi ba kino gihe, aho batubaha abanyagihugu mu kubabwira ko atari bo babahaye, ahandi naho bagakoresha ububasha bafise
mu gutuma iperereza canke abantu kunyuruza abandi barundi bakaburirwa irengero bagapfungirwa ubusa bakanyagwa ivyabo canke bakangazwa. Basaba abarundi guhaguruka basenyura ubutegetsi bwitwara gutyo. N'inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. Umukozi w'Imana Emmanuel Sinzohagera mu nyigisho yiwe arerekana neza ibintu bituma ubutegetsi busenyuka. Avuga ko umutware naho yoba afise impano nyinshi hariho ibintu bishobora gutuma uburongozi bwiwe buvaho. Bimwe muri vyo n'ubwibone, ugukunda amafaranga, ukudakunda impanuro, ukudakunda gukosorwa, ukudashira imbere ineza y'abanyagihugu, gukoresha nabi ububasha. Ndongozi muri hano nibihe bituma uburongozi bwacu bunanirwa. Naho umuntu yoba afise impano nyinshi hari ibintu bishobora gutuma uburongozi bwe busenyuka. Nawe ufise impano nyinshi hari ibintu bishobora gutuma uburongozi bwawe canke bwanje busenyuka. Icambere n'ubwibone ni umwe mu banzi bakomeye b'uburongozi. Nibwo bwatumye umwami Sawuli, Nebukadineza n'izindi ndongozi zo muri kino gihe zitembagara. Indongozi yishima, yibona, ntikunda impanuro, ntikunda gukosorwa, yibaza ko izi byose, gukunda amahera. Indongozi nziza mu isanzwe ateza gushira imbere ineza yabirongoye kuruta inyungu ziwe. Gukoresha nabi ububasha, l'abus du pouvoir. Ububasha bukunda konona umuntu, kandi ububasha budafise aho bugarukira bwonona umuntu bwose. Ububasha butagira imbibe bushobora gutuma haba akarenganyo, gukandamiza abandi n'ibiturire. Indongozi nziza ikoresha ububasha mu gukorera abandi atari mu kubategeka nabi. Ubwoba bw'indongozi butuma idafata ingingo zibereye kugira ikingire inyungu yiwe. Nta gufata ingingo nziza, indongozi ifite ubwoba yemera gukora ibidakorwa ngo ntikugwe mu mabanga irimwo. Ubwoba, la peur, ubwoba butuma indongozi idafata ingingo zibereye, itinya gukora ibikwiye, ikemera ibitagororotse, ibidatunganye kugira ngo yikingire. Ubwoba, ninabikora baranyica, ninabikora nzoba nkuwe, ninabikora kandi ubona nivyo bibereye. Ukemera ukarenganya umuntu, ukemera ugakora ibitateza gukorwa kubera ubwoba. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo ari mu nyigisho yatanzwe n'uwahoze arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu cy'u Burundi, bavuga ko gukoresha nabi ububasha abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bafise hamwe n'ubwibone bibaranga. Abategetsi ba kino gihe aho batubaha abanyagihugu mu kubabwira ko atari bo babahaye, ahandi naho bagakoresha ububasha bafise mu gutuma iperereza canke abantu kunyuruza abandi barundi bakaburirwa irengero, bagafungirwa ubusa, bakanyagwa ivyabo canke bakangazwa. Basaba abarundi guhaguruka basenyure ubutegetsi bwitwara gutyo. Abantu ntibizera igihe kirekire umuntu adafise inyifato nziza. Bibandanya bishikirizwa n'umukozi w'Imana Emmanuel Sinzohagera. Abarongozi ngo barashobora kuba bafise ubushobozi bwo gukora neza akazi ariko batagira indero. Ico naco ngo nta muntu ashobora kucihanganira. Kurikira Emmanuel Sinzohagera yigeze kurongora inama nkenguzamateka y'u Burundi. Niyo izotuma uguma aho hantu ifato myiza. Abantu ntibizera igihe kirekire umuntu adafise imyifato myiza. Wari ubishoboye mugabo karaktere yawe wapi?
ntibaho bishobotse nubwo wari ubishoboye bashobora kuvuga ati ibyo ntibikunda kuko imyifato yawe mu bisanzwe ubundi muhinga yaciye avuga ngo kandi niko biri abantu turashobora kuba dufise ubushobozi muga tutari eduke atandero dufise kuko l'education ni navyo nyene ishobora yavuze ejo ati dusigaye dufise ministère de la formation idugifise ministère de l'éducation kubera ko l'éducation irarengeye la formation ubushobozi ni à travers les formations mugabo l'éducation irarengeye la formation ushobora no kuba ufise ubushobozi bwo gukora ayo mabanga mugabo atandero ufise nyene ishobora ntashobora kubyihanganira atandero ufise umushiranga ndashobora kubyihanganira atandero ufise umuyobozi mukuru ashobora kubyihanganira buramatari ntazovyihanganira musanze ntazovyihanganira atandero ufise nyene ntandero ufise ucutaha kubura inyifato nziza. Ababikurikiranira hafi bavuga ko badatahura impamvu abarundi batarahaguruka ngo bikure ko intwaro ya CNDD-FDD irimwo indongozi zibabesha buri munsi. Abarundi ngo ntibakwiye kuguma bihanganira intwaro nk'iyo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yashizeho leta mvyeyi. Iyo leta ngo yubahiriza umutekano wa bose, ngo ibona ko abana bose arabayo. Leta ibona yuko ubutungane butegerezwa kuba mu barundi bose. Yabivugiye Muyinga mu gikorane cyo gushimira Imana ku myaka 6 amaze ariko butegetsi. Atangura avuga ko yashikiriye ubutegetsi ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu vyifashe nabi. Waje kwifatanya na mwebwe kugira ngo duhimbaze imyaka 6 irangiye Imana iduteye iteka ryo kuja imbere yanyu ngo tubarongore. Dushimire Imana yoyo yaturongoye ikadushikana kuri uyu munsi kandi n'ubu ikaguma ariyo iturongoye mu rugendo turimwo, kandi urugendo rutoroshe, urugendo rwo gushikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Rero natanga urwo rugendo turi kumwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubwa mbere nuko twari turi mu bihe bya nankana kubera ibikomere vy'ivyadushyikiye muri kahise ntivyari bwigere bihera. Ico gihe rero abenegihugu benshi mbere nka bose bari bijiriwe kuko twari duhejeje kubura umukunzi wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ariko icyandemesheje ni kimwe, nuko Imana muri kumwe ntaco ushobora kunanirwa. Iyo rero abantu barinze bagutora bakaguhuriza ko Imana muba muri kumwe. Twari kandi muri ico gihe mu ruhagarara kuko isi yose yari yugaranye. Amagara y'abantu ntibyari byoroshe kuko twari twatuhanzwe na cakiza coronavirus, kandi isi yose cyari kihanze nta watabara uwundi. Muca mwumva mu byerekeye amagara y'abantu ko zari ingorane gusa. Noneho rero uretse n'ivyo igihugu cy'u Burundi cyari gisanzwe kiriko kirisanasana kubera twari ko duhangara n'ingaruka z'amagume twaciyemwo. Ariko rero mu ntango ya byose twararose ingingo ngenderwako ibyo twofatira kugira ngo dufate urugendo. Icambere kwabaye ingingo ivuga iti turi kumwe twese birashoboka, kugira ntagire ucika intege, kuko abantu bafatanya amaboko bose nta numwe ahenuka, umwe wese aravyura uwundi. Nico gituma yabaye n'inkoni tugenderako, ako niko gakoni twagiye twitwaza. Tuvuga yuko tugira ubu duhindure imizirikanye y'indongozi, yuko indongozi zomenya ko ziserukira igihugu
nacyo kikaba ari kivyeyi. Igihugu kirimwo bibiri, hariho igihugu kivyeyi impetse duhetse n'igihugu nzego zirimwo abagiserukira bagahenza bakatuja imbere mu kuturongora mu bikorwa byose. Nico gituma twavuze tuti ubu dutegerezwa kumva twese ko turi muri leta mvyeyi, leta yubahiriza umutekano wa bose, leta ibona ko abana bose arabayo, leta ibona yuko ubutungane butegereza kuba mu bose rimwe muri abo bene Burundi. Biruko mu gihe abanyagihugu bavuga ko imyaka 6 y'intwaro ya Ndayishimiye iheze kwiyunguruza mu Burundi ari ikibazo gikomeye bitewe no kubura igitoro, ubukene ngo bwokora amakara bugata, ubuzima nabwo ngo burazimvye n'ibindi. Bamwe mu banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho, atabikoze ngo bazohaguruka bamusezerere we n'uburongozi bwiwe. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akaruhuko gato duca twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Vaho turarushe, vyarabananiye gutwara Uburundi, vyarabananiye gutunganya igihugu, vyarabananiye ko mu abakozi b'abarundi, vyarabananiye guha amahoro abarundi. Tuvireho CNDD-FDD, abarundi baronka amahoro. Abarundi ngo muri mihimbiri ya mbere, abasuma karuhariwe, ababeshi muri kamere, abicanyi barusha inyamaswa. Tuvireho CNDD-FDD, abarundi ntiturabaja. Abarundi dushaka amahoro arama, iteka nitekana ku barundi bose, iterambere ku barundi bose, abategetsi b'imvuga kuri, abategetsi bafise ubuntu, gusezera burundu CNDD-FDD. Nico gituma abarundi twese hamwe tukubwiye duti vaho igihugu ciruhutse, vaho abarundi sabaja, turi sindumuja. Icese gisomwe na Justine. Nk'uko musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu, uyu ni umwanya w'ikiganiro Iganuke gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye, kigashimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'imigani ikigabane ca 3 umurongo wa 33 mu gikurikirana. Bamwitiro wagenzi kangure tujya mu rugamba, aho tugeze aho gusizira birakomeye. Bamwitiro wagenzi kangure tujya mu rugamba, aho tugeze aho gusizira birakomeye. Bamwitiro wagenzi kangure tujya mu rugamba, aho tugeze aho gusizira birakomeye. Inshuti bakunzi ba radiyo Haguruka, turongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha uva kuhoraho Imana umuremyi wa twese ubane namwe aho mwaherereye hose. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza, kuko namwe mudahengeshanya gukurikira ino radiyo yanyu n'ibiganiro bihaca, yaba amakuru byaba n'ibindi biganiro. Nk'uko rero muheje kubyumviriza, uyu ni umwanya w'ikiganiro Iganuke, ikiganiro kiba gishingiye ku murongo w'ijambo ry'Imana, aho twumva umugambi
Imana ifise ku gihugu c'u Burundi. Imana yasabwe icubahiro. Hari igihe umuntu agera mu bibazo canke agera bari mu ngorane ukabona umenga ntibigishoboka. Hari aho abarundi tugeze ukabona umenga nta nzira yo kuva mu bibazo turimwo iboneka, cyane cyane ko ubona ko n'abategetsi botoreye umuti ibibazo nabo ubwabo barira, aho wumva umushikiranganji arira, ukumva inama nshingamateka ntibona icokorwa, ukumva n'umuhuza ntabona icokorwa, ukumva n'umukuru w'igihugu ntabona icokorwa, ukumva n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi nawe ubwiwe aravuga ati simbona aho byapfiriye, ukabona ntitubona ejo, ntitubona imbere n'inyuma. Imana itabare cyane. Ariko ugakomeza kumva batubwira iby'imbonakazoza, babwira ko tugiye kuja mu gihugu cifashe, ariko icyo gihugu cifashe ntitumenye uko kizoba kimeze, niba bidusobanurire neza. Imana itabare cyane. Mbega icyo gihugu canke iyo mbonakazoza izoba imeze gute? Ko tubona ivyo kunyenura itungo ry'igihugu bikomeza. Mbega ko twumva noneho hahora haterwa ubwoba abatari mu mugambi uri ku butegetsi, ko noneho n'abari mu mugambi uri ku butegetsi bagezaho nabo nyine bavuga ko baterwa ubwoba. Iyo niyo mbonakazoza. Mbega ko twora twumva abo muri sosiyete sivile canke muri aryo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ari avuga ibitagenda neza muri leta. Mbega noneho ko n'abo muri leta batanguye kuvuga ibitagenda neza, yoba ari iyo mbonakazoza? Reka tubane dusome mu majambo y'Imana, dusoma mu gitabo c'Imigani igice ca 3 ku murongo 33. Imigani igice 3 umurongo 33. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'abanyabyaha, ariko ahezagira ingo z'abagororotsi. Imana itabare cyane. Ijambo ratubwiye ngo umuvumo w'Uhoraho uri ku banyabyaha. Imana itabare cyane. Uno munsi iyo tuvuga imbonakazoza, nta mbonakazoza ishoboka mu gihugu tugisahura, nta mbonakazoza ishoboka mu gihugu leta ikirarwa ishinga no kunyuruza abatavuga rumwe nayo, nta mbonakazoza ishoboka mu gihe umuntu wese yikunda ukumva ubutunzi bw'igihugu buriko burasahurwa biteye isoni. Imana itabare cyane. Uno munsi nta mbonakazoza twohava tuza turaririmba ngo bigiye kugenda neza, abakizwa ntibakunda kuvuga ngo biraje bigende neza. Uno munsi ntitwohava tuvuga ngo biraje bigende neza tugifise abategetsi barazwi ishinga no gusahura itunga ry'igihugu, tugifise abajejwe umutekano bakirazwa ishinga no kunyuruza abantu. Imana itabare cyane. Tugifise ubutungane budatunganiriza bose, bakubwira aho wumva umucamanza akubwira ngo nanje nahawe itegeko ryo hejuru, ngo hari igihangange cambwiye ngene ndarusha. Kera aho hambere ubutungane twabwita sentare. Ku batabizi muriko murakurikirana kino kiganiro, igituma bavyise sentare, intare nk'uko mubizi n'umwami yari akomeye yagerageje no kwagura igihugu c'u Burundi. Weza twumva n'abamwitirira ngo ni bene ntare. Egome. Imana itabare cyane. Hanyuma mugabo abarundi baravuga ati naho narakomeye ubutungane buri hejuru yiwe, nta umuntu n'umwe yokomera ngo abe hejuru y'amategeko. Kera niko byari bimeze, naho aba hejuru y'amategeko, ariko uno munsi hari ibihangange byabaye hejuru y'amategeko. Mbega iyo niyo mbonakazoza. Muri mbonakazoza tuzohaba turonka ibindi bihangange biza hejuru y'amategeko byiyongere bibe byinshi, ariko ijambo ryatubwiye ngo namwe twasomye ngo umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'abanyabyaha. Imana itabare cyane. Yemwe naho mubirundarunda, naho musahura igihugu mukabirundarunda, umuvumo uri kuri mwebwe. Yemwe banyonyezi, yemwe basuma, yemwe bicanyi muriko murica abarundi, yemwe bantu muriko muratoteza abarundi, yemwe bategetsi muriko murangaza abarundi, ndababwiye ngo umuvumo w'Uhoraho
uri ku nzu yanyu Imana utabare cyane ariko azohezagira ingo z'abagororotsi Imana izohezagira ingo z'abagororotsi gusa Imana utabare cyane yemwe bagororotsi nubwo uno munsi mwobona murasuzuguritse nubwo uno munsi mwobona mutibukwa nagiye mbabwire ngo Imana yahagurukijwe no guhezagira ingo zanyu ariko umuvumo wowo uri ku banyabyaha Imana utabare cyane yemwe bacamanza muriko murakiza ngondagonde ngo nuko muhawe amategeko nabo hejuru umuvumo uri kuri mwebwe yemwe bategetsi muriko murasahura igihugu kuko mwita ibihangange bidakorwako umuvumo uri kuri mwebwe nubwo mwovyegeranya ntabwo muzobirya kuko umuvumo uhoraho uri kuri mwebwe ariko Imana tabare cyane Imana yatubwiye neza wihezagira ingo z'abagororotsi yemwe bantu mugoroka komeza mugororoke kuko Imana igiye guhezagira ingo zanyu umugisha uhoraho uri ku ngo z'abagororotsi ariko umuvumo wowo uri ku nzu z'abanyakibi Imana utabare cyane Imana najya mbabwire ngo Imana umuvumo wayo yemwe banyakibi umuvumo uhoraho uri ku mazu yanyu yemwe mwabasuma yemwe bantu mace za ngondagonde yemwe bategetsi mwigize bantakogwako mwigize ibikomantazwa mwigize ibihangange umuvumo uhoraho uri kuri mwebwe nubwo mwokwihagararako nuko mwokwishira hejuru ndababwiye ngo umuvumo uri kuri mwebwe ariko mwebwe bantu muriko mukora neza bantu muri mukuri nimutinye nimugiranduka umutima kuko umugisha uhoraho uri kuri mwebwe duharanire gukora ibyiza rero ntiducobogore bantu mukora ibyiza ntimucobogore kuko umugisha uhoraho uri kuri mwebwe bantu murabishinga no gutabara Burundi no kubugirira neza ntimucobogore nimutinye kuko umugisha uhoraho uri kuri mwebwe bantu mwese munyotewe no kubona abarundi batabawe ntimucobogore nimucike intege kuko umugisha uhoraho uri ku mazu yanyu mwebwe n'abazabakomoka ko nimwumve ijambo uhoraho atuzaniye iryo ganuko ry'uno munsi nimuryakire mu izina rya Yesu turagushima ko abanyakibi ubavumye ariko abagororotsi n'amazu yabo uyahaye umugisha komeza umugisha abagororotsi kandi komeza ubane n'abarajwe ishinga no gutabara Burundi n'abarundi ubagirire neza ubagendera imbere nk'uko wagendera imbere abanyisirayeli n'uno munsi Mana ubagendera imbere kandi bakigize impande zose ntabaribo ariko Mana uze wiyerekane muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Kubw'ibyo twambariwe kwanika yotima nisanga kugira dushobore kutesha wamutwaniki muri no minsi biradusaba kwambarirwa n'ijwa aho tugeze zaho gusinzira birakomeye bamwitiro wagenzi bamwitiro urugamba aho tugeze zaho gusinzira birakomeye bamwitiro wagenzi kanguhe mwebwe mwese mwariko muratwumviriza hano niwaho amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye ndabakengurukiye mwese ntibagiye bagenzanje bitanze kugira amakuru n'ikiganiro biboneke ntibagiye uri mu buhinga bw'ivyuma ariko atuma mvuga mu kanyumva ndabasezeye mwese ndabipfuriza kugira amahoro ava ku Mana Imana ibishatse naho ubutaha. ubutungane n'ukuri iby'abarundi dukeneye urukundo n'amahoro
isango mu gikorwa abicwa bakicwa bene umurango bararega abatijishwe bagafungwa yo bakaco bazira abadakukuzwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora kukwambana intekera ku mutwe abarundi twabirambiwe kukwamaduturaturayo abarundi twabirambiwe kukwamakwita impunzi abarundi twabirambiweyo ibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runtu na rutare fashizo kura z'uburundi gutabara ibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga